bisigura iki niba abantu bari mu makambi bahunze za 2015 bagahunga ibihuha bagahunga ibinyoma bagiye baratoragura babindiza ku ngufu u Rwanda go ruba rukeneye ubwinshi bw'abasirikare ntiruba rukeneye ubumenyi ega mu gisirikare n'ubumenyi rusiri nombre no kuvuga no kuvuga ikirere ibyo kuvuga ngo u Rwanda ngo ntizopfa ruhebye gutera u Burundi bagitwara FPR inkota bro bajye abantu n'abanywa amaraso mani bajye abantu n'abanywa amaraso bajye abantu n'abamisha bajye abantu n'abantu kwica byama ofete havuye abanazi havuye abanazi n'abantu kwanza inkotanyi zarosha abanazi imzi abanazi barabaga ba Hitler urumva Hitler umudagi urumva Kagame ararusha ububisha Hitler aba inkotanyi zirarusha ububisha abanazi bajya mu kwica mani na James Kabari nyabivuze ntubyibuka mani yaravuze ni twebwe Kagame yatwigishije kuba killing machine killing machine kabisa abasi tugira igisirikare kizi kwica apana kizi gukingira sovereignty y'u Rwanda apana gukinga imbibe z'igihugu oya bazi kwica uramaje kintu cyo Rubaya uze neza gukimbaza iyi Rubaya nakubwiye ko M23 yabaye fonde ubundi M23 n'u Rwanda ni Kagame yego ivyo birazwi batarabitahura nta murundi atabizi ibyo bose batarabitahura ubunye ko M23 umuntu atabitahura ntazi kirundi iyi Rubaya icundwa M23 yakirenga 30 yakirenga 30 no kuvuga iki iyinya iyi Rubaya n'ahantu u Rwanda namana bivuze mu biganiro byinshi bitandukanye n'ahantu u Rwanda washinze na famiye Rubaya Kagame hafise amahinguriro amororero y'inka Kagame hafise amahoteli urumva bro Kagame hafise business zikomeye cyane umutekano ni muri Rubaya urenze umutekano uri muri Minembwe urumva bro avuga ko akunda abatutsi bo muri Kongo za Masisi za Minembwe akunda abatutsi bo bakongomani muga abatutsi bo muri Masisi kugeza isa bari mu ntambara iteye ubwoba muga abatutsi bari i Rubaya barinzwe cyane kurusha Minembwe mugabo gituma barinzwe uko barinzwe amabuye ya Kagame bakumbwira ukuntu ubundi intambara irangira ryari intambara irangira mu gihe kirobere kitagafashwe mu mugongo mu gihe indongo z'ico kirobere ziriko zirapfa you understand ushaka kumbwira ukuntu wiri ngoma yicwa ushaka kumbwira ukuntu bari mu manama bategwa ko amabombe ni kuvuga iki wa muntu yabaha amafaranga yaramaze no kubahera ubu ariko bakora iki bariko niko kuntu kwishavu mu mvuga ati shamwara duhe umva mutagura gucana mu hararasanye hagati yabo bagwasanga abana bo Minembwe abana y'Imasisi nibo ariko baricana ku nyungu za Kagame Hello ndibaza mumeze neza cyane je ndikoresha umwanya ndibaza ijwi mwabyumvise ariko no munsi ntituri kumwe turi babiri uno munsi ndi behind camera hari umuntu yabajeje gufata amasanamu sinzi ko muhora mushifuza kumumenya ariko je ndi nyuma ya kamera kabisa turi kumwe na John Mabu musesanguzi wanyu Mabu gute safi koresha umwanya umeze neza amahoro nzirika abantu bose badukurikirana bameze neza bantuze ba ni John bari mu mihingo y'isi itandukanye hari umuntu Mabu yitwa hari umuntu yitwa Deo Bihorimbo Deo no mu patriote mutayi abushitse turakeneye abapatriote kubera ko turi mu ndwi no gukunda no gukundisha igihugu abantu tuba dukeneye burya gukunda igihugu ukoresha umwanya ari gasinana ni devoir ya sigisabo ni devoir ukaba uri kurankurikirana undaba ngaha menya ko gukunda Burundi cyangwa gukunda igihugu atari gisabo oya ni itegeko ni devoir ya buri muntu wese ari umuntu yambwiye Deo nyene we yambwiye ati bisanzwe gukunda igihugu no gukorera igihugu ibihugu byateye imbere wowe uvuga nabi igihugu canke udakunda igihugu baca bakwica oya mugenze hanze siko biri oya mu Bushinwa igihugu hari ibihugu byadusize mu mutwe ofete abantu batera imbere mu mitekerereze urumva mentalite hari abazungu rero baramaze kudusiga ibihugu biteye imbere ibihugu byo hanze hari inyungu z'igihugu
mugenzi dushake we twankana na wewe tugeze ku nyungu z'igihugu tuba abagenzi niko byari bikwiye kumira mugabe tarugana nga muri Afrika Abanyafrika nyimba bayakubiswe na crise akeneye akazi aja hajyanya akagira inzigo mu kanaka ngo arantiranye imbere urumva akaca yifuza ko ujya muntu yohava kumwe namenye kuhava kujya muntu ko hari bigishi byangirika yego hari ibintu byinshi urazi ko nk'urumbo dufise kuva muri 2015 bro ni gwinshi ugenda mu ugaturira amabarabara y'igihugu aturira abantu n'imiduga yaraturigwa urumva nibibazo izo ayo mamodoka ukora turira afise assurance urumva ategerezwa kurihwa nibibazo uriko urahombesha igihugu rero abantu bitahuye abantu by'ukuri bakunda Burundi ku nyungu z'igihugu nitwari dukwiye kuba bansi ndabesha tuge gusenya ku mugozi umwe ku nyungu z'igihugu turi bamwe kabisa nta mwasi n'umwe akwiye kugira ahamenera ku nyungu z'igihugu ico ni naco kintu maze kubona ku muntu ahora agerageza gutyoza leta Eric Nyandwi basi gato asumvya abandi Eric Nyandwi burya u Rwanda ruri mu nteguro yo gutera Burundi urabona neza ko ifatanije n'u Burundi mbega u Rwanda baza ko zohava biga u Rwanda ruzobiguma nko gushika biriko biranavugwa niyo point gomba duhereko rero you niyo point uramaye content sawa uramaye content ndakuri ukoresha umwana ego igituma u Rwanda tutazohagarika gutera u Burundi ndagisesangura n'abantu bacunga u Rwanda mwaka karere rwararemye ico bita Rede Tabara Rede Tabara tutanguye kuyimenya après 2015 ego Sabanyarwanda bayihaye amafaranga Sabanyarwanda bayishizemo ibikoresho bya gisirikare Sabanyarwanda bakuye abarundi bari mu makambi atandukanye ego binjiza mu gisirikare par force wabonye ka video ka postizwe no wari kuravuga uyu Eric Nyandwi abasirikare bafashe b'abarundi abazehemuze abazehe kabisa ubona no guterura inkubo bitokunda bisigura iki niba abantu bari mu makambi bahunze za 2015 bagahunga ibihuha bagahunga ibinyoma bagiye baratoragura babinziza ku ngubu u Rwanda ruba rukeneye ubwinshi bw'abasirikare ntiruba rukeneye ubumenyi ega mu gisirikare n'ubumenyi no kuvuga ikirere ibyo byo kuvuga ngo u Rwanda ngo ntizopfa ruhebye gutera u Burundi bagitwara FPR inkota bro bajye abantu n'abanywa amaraso man bajye abantu n'abanywa amaraso bajye abantu n'abamisha bajye abantu n'abantu kwica byama ofete havuye abanazi havuye abanazi n'abantu kwanza inkotanyi zarosha abanazimzi abanazi barabagabo ba Hitler urumva Hitler umudagi urumva Kagame ararusha ububisha Hitler aba inkotanyi zirarusha ububisha abanazi urabajye bajya mu kwica man na James Kabari ntiyabivuze ntubyibuka man yaravuze ni twebwe Kagame yatwigishije kuba killing machine killing machine kabisa abasi tugira igisirikare kizi kwica apana kizi gukingira sovereignty y'u Rwanda apana gukinga imbibe z'igihugu oya bazi kwica bakungumani kwica barundi kwica n'abanyarwanda cyo gituma ndakubwira aba bagabo tanke bakiri ku butegetsi muhungu kugira ngo Burundi yabazuma no ku Burundi nabwo bwipanze abarundi reba batahuriki umurundi nkuno mwanya ari karumviriza umurundi no gutahura ko umunyarwanda atakeza afitiye umurundi simvuze abanyarwanda bose kuko abanyarwanda umwanya tugowamwe FPR ririca abahutu rica abatutsi mu Rwanda ntirabire utegeza kubuzi gusa amanyanga yabo bakoze urumva utegeza kubuza amanyanga yabo gusa none urazi ko hari abadandaza bagerageje gushira amafaranga muri FPR inkotanyi kugira ngo bave mu Buganda abo badandaza bazi ko bariko baterera inyeshamba zizoza gufata Kigali amaze kingire umunyarwanda wese urazi ko mwabo badandaza utahunze yari yishwe utahunze yari yishwe bro nico gituma ndakubwira nti aba bajama bize kwica ntibaraba ngo wewe ngo urinde no bariyica none kurabona ingene abanyarwanda bariko baraherera mu buhungi abanyarwanda baheze mu buhungiro bro abagwanda ko bakurica bita revolution bari mu buhungiro bavuga ati abajama baratuzonze bavuga kuzonze baratwishe baranzonze aka karere rero Rede Tabara ni Kagame Rede Tabara ni Kagame
bitanga image yuko yabaye fonde kugira ngo ahungabanye Burundi. Rede tabara ni Kagame, bigwaneho ni Kagame, M23 ni Kagame. M23 ijejwe kurinda ibirombe vyiwe, bigwaneho ijejwe kugira politiki ubu ndumva katwigwane kukikora nk'abatasi hariya muri Kongo aba Moise abanani ngo Kagame abwira uko bimeze gute kuko n'abakongomani yashoboye kumanipira arabakoresha mu nyungu ziwe. Irede tabara nabo vuga terekana imbundi muguza kudurumbanya hehe mu nani mu Burundi. Cyaravuze kenshi ko Irede tabara igomba gutera Burundi, ni Kagame agomba gutera Burundi, Irede tabara. Kandi no kuri president Nkurunziza yarigeze kuvuga ati ngo abasirikare b'u Rwanda bafashwe bamwe bagomba gutera Uburundi, pana abasirikare batera ngo abasirikare bagomba gutera Uburundi. Ivyo bintu burya abarundi babimenye yuko ico kintu bitarede tabara sumuhari washinzwe nkabijya ngo abakiro ngo abaskuti oya numuhari ujejwe kuzotera Uburundi. Kagame yayishinze kugira durumbanya Burundi kugira ngo atire Burundi. Irede tabara ifinanswa na Kagame. Irede tabara wumva niyo yica abanyamurenge bari Minembwe bavuga ko Kagame akunda atabara. Birambabaza sana, birambabaza kubona nk'ikigo gicisisi mari kivuga ngo Kagame ngo arankunda, Kagame ngo arankunda. Reka dutandukire directement za Rubaya umwanya Rubaya na Masisi guys mutahure. Rubaya na Masisi na Minembwe n'ahantu mu bisanzwe umene gihugu waho abaye hazi ko ari mu ntambara. Ico kirazwi urumva, ivyo birazwi n'amategeko, bazi neza ko bari mu ntambara. Abakongomani borohewe batari mu ntambara ni Kinshasa, za Lubumbashi naha Uvira n'ubundi buce bwinshi ariko za Warikare baro intambara za Remera za Sange yarakunda kuba intambara yari hose kabise ibintu byameze nabi. Urabaje ikintu cyo Rubaya uze neza kukimbaza. Iyi Rubaya nakubwiye ko M23 yabaye fonde. Ubundi M23 n'u Rwanda ni Kagame. Ivyo birazwi nta murundi atabizi. Ibyo bose batarabitahura bunye ko M23 ari munatabitahura ntazi Kirundi. Iyi Rubaya icundwa na M23 yakirenga 30. Yakirenga 30. No kuvuga iyinya iyi Rubaya n'ahantu u Rwanda namana bivuze mu biganiro byinshi bitandukanye. N'ahantu u Rwanda washinze na famiye Rubaya. Kagame hafise amahinguriro amororero y'inka. Kagame hafise amahoteli. Urumva bro, Kagame hafise business zikomeye cyane. Umutekano uri muri Rubaya urenze umutekano uri muri Minembwe. Urumva bro? Avuga ko akunda abatutsi bo muri Kongo za Masisi za Minembwe, akunda abatutsi bo bakongomani. Muga abatutsi bo muri Masisi kugeza isa bari mu ntambara iteye ubwoba. Muga abatutsi bari i Rubaya barinzwe cyane kurusha Minembwe. Mugabo gituma barinzwe uko barinzwe amabuye ya Kagame. Urumva? Nabo nyagafoto k'abanyarwanda ndaza ko kabashiriramwe mwirimbi kaburi mu Rwanda. Bro, hari icegeranyo cyatanzwe na Women Rights Watch. Abana abantu bazi kuvugira agateka kazi namo. Ifoto koresha umwanya. Huzuye ndaza kwibashiramo ngaha abantu. Hari ifoto ya 2000 n'ifoto ya 2026. Ubu bro mu Rwanda huzuye umva nakanuze k'abasirikare. Akaburi k'abasirikare nyene kujya kuna bajirudu mu Rwanda. Aka video ndaza kugaha abantu ko baradukurikirana n'agafoto ndaza kugaha abantu ko baradukurikirana bakirana. Aha hantu rero kandi sabe n'igihugu n'abasirikare n'akaburi kagere mu basirikare. Urumva? Ni foto yafashwe na drone ya Women Rights Watch. Ndayifise mu telefone ndaza kwibashirira. Bisigurikire hano hantu harinzwe kurusha Minembwe bro. Hano hantu ni naho hantu nkamwe Kagame yo havu. Ibyo byo babirangiye. Ibyo byo babirangiye. Hano hantu Kagame ariteguye gutanga ibitambo by'abasirikare b'u Rwanda, abana b'u Rwanda bose bapfume bashira. Abana be bibereye neza bibereye neza atakibazo bafise. Mugabo ariteguriye Kagame kugambanira abantu bose abasirikare
kugira iyi Rubaya igumane. Uyu mwanya tuvugana rero ejo harabaye ibitero nakubwiye ko Kongo yoyo ubwayo abakongoni barabizi iyo code barayizi hano hantu barayizi yereka Kongo yari yarabuze umupresident w'umupatrioti abapresident bose bamye batwara Kongo aba bakabira abandi bari mu ruhendo abapresident bakriye par Kagame bari hajya anya aba Colonel Nanga ubona ariko baragirana bari hajya anya kugira ngo Colonel Nanga yarakoze mu namashi muri seni ya Kongo niwe yimitse Tshisekedi niwe yabuyemeje Tshisekedi yatsinze amatora no kuvuga iki abo bose barabantu bakagame Kagame rero yaramaze kubona ko byamaze gupfa byamaze kuyangara ariyo mpamvu ubona yaciye hamagara abantu kuko yarazi ko Tshisekedi hari ibintu byinshi Tshisekedi yari yarahinduye mu bintu abakabira bari baremereye u Rwanda yego yaciye bihindura rero kugira ngo bace ayikoza bano bantu b'abakongomani kugira ngo agirene ashobore gukora Tshisekedi yego ariko iyi Rubaya aba M23 bariko barakubitwa ku rwego rwo hejuru sikugwego bro ndagwe ku rwego rwo hejuru kubera ko ejo ubunyene tuvugana ejo harabaye igiteye kubera ko Rubaya ukuntu ubwanye imyetse Rubaya hariho centre hariho hari ubutunzi bw'abo bantu sinzi ko babonye abafaransa ryari baza baje kugirani aba ba Emmanuel Macron bose perezida w'u Faransa bafise amatungo haje Rubaya ko naba mafia bamye bo ufite naba mafia bamye bakoresha ubundi mu mafia nk'umukomisiyoneri kugira ngo bibira mu biragaciro bro hari amabuye y'agaciro amakorota amabuye yose uzi Rubaya muri Rubaya hari amabuye y'agaciro atibwo rero aba Emmanuel Macron bose bafise amafaranga bafise ubutunzi bafise amahoteli urabona ko byari bari bavuze ati byakomeye umukongomani yari umukongomani yarakaye akeneye kwisubiza ubutaka bwiwe aca yikora ku bafaransa baca bazana abasirikare b'abafaransa ariho ubona ryari bace bazana amadrone warabonye ko bashoboye kubombarda ihoteli imwe abafaransa barapfa ubwo rero umwanya tuvugana Kongo yakaniye wazarinde umwanya n'umwanya ishobora kuhigarurira FARDC ishobora kuhigarurira ndababwira ko hari abasirikare bahora muri Egypte na za Amerika za Risi ngiye kuzwana ngaha muri Rubaya operation muri Rubaya kugira ngo bahisubize kubera ko aha niho hantu honyene ushumanya ukabona ngaha hantu kongira hafashe Rubaya hafashe abakuye niho hantu honyene novuga ngo niho hantu honyene hari strategique ku Rwanda kuri Kagame niho honyene hatunze u Rwanda ukiraho nyene Mabo hatunze u Rwanda hatunze aba babandi ukiraho nyene rero Mabo Tshisekedi amaze imyaka ingahe ku butegetsi Tshisekedi yafashe ubutegetsi 2019 umbaye imyaka indwi akaje mu myaka indwi ya inyuma y'imyaka indwi aho hantu code yarayize uko biri kose ari warize politike neza ukayinonosora iyo code arayize kandi jusqu'à maintenant amaze kumenya icyo kintu biri mu gihugu ciwe wewe nk'umusesanguzi nirihe banga umwibira Tshisekedi dufate yuko waronse opportunity yo gura Tshisekedi kugira umwibira ibanga cyukungene icyo kintu yo kirangiza vuba bidatevye mu bisanzwe ibangano mu ibangano jewe numvuga ko byose arabizi burya koresha umwanya Kagame amaze imyaka 30 hano hantu ahenstyle umva bro imyaka 30 ahantu hashira igisirikare cyawe ahantu hashira iperereza ryawe ahantu hashira buri kimwe ubaza ko uyu muntu bigoye kumukura aho hantu fasile byoroshe Tshisekedi ahubwo n'umugabo Tshisekedi ahubwo n'umugabo kubera ko Tshisekedi niwe mu president wenyene ashoboye gukora ibintu abandi ba president batashoboye gukora icyo je no mubwira no kwanza felicitation kubera akoze ibintu je mu mateka narinze ko bizoba ashoboye guhindura igisirikare man ashoboye guhindura igisirikare cya Kongo igisirikare cyose cya kabira cya RCD cyose yaragikuyemo igisirikare cya kera cy'abanyarwanda cyose ubu nta ingufu zose ubu Rwanda Kinshasa zaraheze mu minsi yari Kinshasa hakontorwa n'abanyarwanda ubu unya bro umunyarwanda Kinshasa yarakubiswe ahantu honyine asigaje nahaza za Rubaya Minembwe tuza kwagera ni Minembwe ndakubwira impamvu Minembwe nabo nyine batokujejera ahubwo abantu bako barashigikira Kagame b'abanyaminembwe ndabona kumengo
ntibagize rero Tshisekedi n'umugabo akomere ku muheto kakora ibikora ya okay ati Tshisekedi kakora ibikora inka ariko biri mu gihugu ciwe tuvyibukanye hari n'abantu bahora batubwira duhuye canke batugendeye bakatubwira ati iyi systeme ya politiki y'aka karere kuki Kongo itotera u Rwanda Kigali direct oya ari amategeko ko Kagame ahora yarengako kubera iyo nyisho naje hari iyo mpanda itanga umvira Kagame yahawe misiyo yo kwibuka Kongo kandi Kagame siwe yituma kandi abo bantu bavuga ko bashiraho amategeko imbere bakora muri Union Européenne rero no kuvuga ikimana wigana uwundi mugabo ugasanga uhasize agatwe Kagame umunsi abazungu bamusize bamutaye niho uzocubona ko bino bizoca bitangura kugaruka impaka bamute umba Kagame yarashigikiwe yashigikiwe erega Kagame i Rwanda yafonzwe ryari kandi ndakubwiriza ukuri mbakubwira amateka Rwanda Air abanyarwanda bazi ngo ni iwabo ariko iyi Rwanda Air ni system yakoreshejwe kugira ngo haze haraba exportation y'amabuye y'agaciro avuye muri Kongo akinda mu bazungu Rwanda Air bro ni yubatswe n'abantu uzenya barabu Qatar iyi Rwanda Air ni kuvuga barazana zigapakirwa muri Rwanda Air bagaca batwara nta bubasha Kagame nta n'ubushobozi yarafise bwo kubaka Rwanda Air byo bitonda kubwiye biragoye kuvuga ngo Tshisekedi ngo yotera ngo Rwanda ngo yogira nto yaye mugabo hari ibintu bimwe hajya sinzi ko ahora ubona ama discours ya President Paul Kagame avuga ngo muzabigenda ngo bizagenda gute ngo hafise message y'abazungu wewe watera Rwanda ngo tuzogusanga iyuri arazi ko shigikiwe arazi ko hari abamafia bakorana kuva kera Kagame yadandaje akarere kurisha umwanya yadandaje akarere ku nyungu ziwe cyane z'u Rwanda ziwe kuko ari abo mushigikira bakavuga ngo wowe ngo ivyo bita guhemuka ngo Rwanda ngo rufise arena bande ku Rwanda rufise ngo donc rusa neza ngo Rwanda rusa neza yego rusa neza none Rwanda rusa neza none ndakubaza urazi ko politiki ariko rero n'abantu batubwiye ati Rwanda ngo Kigali gusa niho hasa neza urazi ko politiki ya mbere ariyo twebwe abarundi twashoboye gukorera niyo kumva umunyagihugu ariko ariteza imbere wenyene ubwiye none wo kubaka amabuilding ahantu ukacubona umunyarwanda ntafise imirimo yo kubaho wocuvuga ko yari tembere rya gute ajya amabuilding ari hajyanye y'abantu badashikana 10 hafi ya Kagame urumva ajya amabuilding y'u Rwanda ni yaba mafia rega bone kutabitahura ko aka gatsiko ka FPR naba mafia bro naba mafia bica naba mafia biba urinzi ubona umuntu yiba mu kindi gihugu iwe biba byagenze gute aba yaragize aba yaramaze kabisa aba yarakiyubije urinzi ubona umuntu ajabutse mu kindi gihugu kwiba iwe wabaze ko yararembeje reka tutangire Minembwe rero duha amakuru Minembwe kuko cyarayo mfise ariko kubera uriwe kuri kamera uramenye kwanza ko ryari twigwaneho yashoboye kurasana na M23 oya no kuvuga ikirere Iminembwe je nagomba mbwire abantu bari Minembwe kuko hariho kote iri kirashigikira Kagame aba n'abantu bashobora kuba badatahura bino Kagame nta rukundo abafise ko kubera ko Kagame wewe ico yishakira no kubakoresha mu nyungu ziwe mu nyungu za FPR inkotanyi ibi mukoye kubimenya menya ko twigwane muvuga ko twigwaneho ngo irajya kugira ngo barinde twigwaneho ni Kagame nkuko M23 ari Kagame nkuko Tabara ari Kagame rero twigwaneho iri hajya kubera Kagame twigwaneho ikora ku nyungu za Kagame umunyamurenge wese azokumva ko azotera imbere kubera ko yafashijwe na twigwaneho uwari ko aribesha hari abantu b'iminembwe batanga amafaranga ku kwezi ubu gasanga bari za Amerika za Canada za he muri ko muyaha Kagame Minembwe nta rukundo na rumwe bafitiye kuko mwebwe Minembwe arabaraba bakabona nk'ibigodi
abantu b'iminembwe barakabona nk'ibigega ndavuga setse abanyamurenge arabara bakabona nk'ibigori raba mumaze imyaka myinshi mu Rwanda zino ntambara zo muri Kongo mumaze imyaka myinshi Masisi ariko harapfa abantu mumaze imyaka myinshi inka zanyu zibwa mugabo ngaho onya muri Kongo nta nka za Kagame zigira zibwa kandi hafise amahingura ikintu ngo bambwira abanyaminembwe ko bariko barahendwa n'intambara ya Kagame abanyaminembwe uburyo Kagame ndije nibaza aricara hana kabara akavuga ati yawe birofa bano bantu kubera ko Kagame akoresha systeme z'abazungu zo gucanishamo urabona ko ubanyamurenge kwanza yashoboye kubagabura abanyamurenge bari kuri koti abandi banyamurenge bari kuri kote bashigiye Tshisekedi n'abandi bashigikiye Kagame byari harabaye igitero ngaho imenye twigwaneho irasanana na M23 nibaza ko ari kubwira ije ni sembore ngomba kubwira abantu badakurikirana ko ije ni sembore yaho uko intambara yamaze kurangira mu gihugu mu burasirazuba bwa Kongo kubera ko igituma amaze kurangira kurisha umwanya ntushobora kumbwira ukuntu ubundi intambara irangira ryari intambara irangira mu gihe kirobere kitagafashwe mu mugongo mu gihe indongo z'ico kirobere ziriko zirapfa you understand ntushobora kumbwira ukuntu wiri ngoma yicwa ntushobora kumbwira ukuntu bari mu manama bategwa ko amabombe ni ukuvuga wa muntu yabaha amafaranga yaramaze no kubahera ubu ariko bakora iki bariko niko kuntu kwishavu mu mvuga ati shamwara duhe umva mutagura gucanamo hararasanye hagati yabo bagwasanga abana bo Minembwe abana y'Imasisi nibo ariko baricana ku nyungu za Kagame mu gihe Kagame wewe ariko bakoresha nk'ibikoresho ubwo abo babibaza ati ni politike bariko barasana ko bereke amakungu canke Kongo yuko barushe babaha ikaze babinjirane kandi nka kera erega nakubwira ko ikijya kirobere cyamaze kurana kuko hari bamwe bashaka kwideklara nk'abakongomani bakaja mu gisirikare cya FARDC bakishikana no ko babona neza ibyo basezeranwe ibyo babasezeranije bitariko birakunda bitariko birakunda kubera kuri kuraraba puguromoma intambara yararangiye Kagame yaratsinzwe ni kwa kundi nyene ko kwihagararaho kwa kundi nyene ko gumo hari gihe nyene n'umugabo upfa widadira umugabo byararangiye bituma intambara yarangiye twabanje Kagame tumwica mu mutwe bino bintu tuvuga yarigeze kuvuga ati burya sinkijyama harabanyandikira ibi ntambara twabanje gutwara irangira tumwica mu mutwe abadukurikirana bose bamenye ko iyi ntambara Kagame yamaze kumuzonga yamaze kumugera no mu bwonko kubera ko twagorose turavuga niyo mpamvu tutanze message ku banyamurenge abanyamurenge bamenye ko ari abantu bamwe bamenye ko abanyamurenge nta mahoro namwe bazopfa barose tanki yagitwara Kagame twanke akimanipira birababaje canke birateye n'isoni kubona umugabo uhendwa ntushobore no kwiga ku mateka y'akahise akaroreza bagwanye intambara nyinshi abanyamurenge zabamariye mu kibro ariko no kubwira amafaranga Kagame zamwinjirije no kubwira Kagame ama etage zamwinjirije no kubwira baba Moyize Nyarugabo bazari yasirubego amafaranga zabinjirije romba ukacu usanga umunyagi umuto akorera udufaranga hanze iki icajejwe no kurungikira rukurungika kwa karungikira ngo imfashanyo ngo yatwigwane kurungikira Kagame bro kurungikira Kagame warahenzwe ireta yo kubivamo nta wundi bwo burimbi buruzura to kabisa ndibaza ko wasanze badukurikirana aya namakuru tuzoba turukaniriza mu nyuma no kubana yatubaha abantu update ariko no munsi batahura ikintu kimwe batahure yuko twigwaneho na M23 bariko baragwana erega intambara twezirinzi dushikira ngo bagwanye abamaze iminsi abari neguru abakongomane bako barwana n'abanyarwanda ego mu bisanzwe
twigwaneho n'abakongomani bariko bagwana n'abanyarwanda babonye ko bahenzwe. Ndagusigure kandi bushasha kubera ko M23 n'abanyarwanda baje gucunga ubutunzi bwa Kagame. Twigwaneho naho n'abakongomani ko bakoresha ubutunzi bwa Kagame. Twigwaneho n'abakongomani bariho mu kugira bacunga ubutunzi bwa Kagame. Twigwaneho n'abakongomani bako bakoreshwa ku butunzi bwa Kagame. Ku nyungu za Kagame en general. M23 n'abanyarwanda bari hajya kugira ngo bacunge ubutunzi bwa Kagame. Kuko M23 bafata bariko barababaza bavuga ikinyarwanda nta n'igikongomani ba. N'abanyarwanda navyo nta muntu atabize M23 ni Kagame. Ni kumva ukuntu abatwigwanira ikirahendwa. Twigwane ukurikira hera. Amplisi kintu kibabaje rero nogera ntavuze. Ukaca usanga abo batwigwaneho nyene bariko bicwa na Redi Tabara yashizwe na Kagame nyene. Urumva ukuntu umuntu yabakiye. Urumva ukuntu umuntu yabakiye. Twigwaneho irikiricwa na Redi Tabara. Redi Tabara ubundi twigwaneho yashinzwe ryari makanika kishinga. Ego. Kwari kwiproteje. Kubera ko Redi Tabara yari yabamaze. Redi Tabara yaramaze ibi bintu. Redi Tabara yaramaze iturira amazu yabo. Iyo Redi Tabara financwa na Kagame. Urumva akacagaruka gaca inyuma akababwira ati burya rimwe ndabakunda ngomba kubaha igihugu cyanyu mwararenganijwe. Kisekedi ni mumwikureko. Urumva akaca agenda hari iwanyu akaca kubita amabuye y'agaciro akaja mugati okay bahungu banje umucungire ngaha barana bako urumva ukuntu Kagame we escrow nibwo urumva ukuntu wa ya nuko biri na ka escrow kandi biriko birateturuka ujyanya kabisa byarangiye yiwe byarangiye kubera ko twaramaze no kumwica mu mutwe kabisa. John Mabu reka tugushimire cyane kabisa wakoze ku majambo dushikirije n'ivyumviro na update duhereje duhure mu kiganiro gikurikira kweli. Okay.